amasaha ageze kure numva twora abafilme ariko imbere yo kuraba filme reka ndabeka abakinyi barimo. Icambere novuga ni filme yitwa Data. Vyuka TV. Hello people bakunzi ba Vyuka TV na bakunzi ba Tsiri Promotor ke Mr Singimuntu everyday everywhere ngo twama twabikoze nane nabemereye yuko nzobazaniye amakuru menshi agiye atandukanye. Uyu munsi Tsiri Promoter abazaniye iki? Aha mudukurikirane kuri Vyuka TV nkuko nayibasavye, gya subscribe and comment na like kugira ngo mubandanye muronga amakuru menshi cyane. Vyuka News gya kandi subscribe ngaho ama nibijanye na lancement officiel yabaye ku munsi wejo ijoro ryejo, abantu bari baberewe cyane. Vanilla Vine yaberewe cyane, reka nagenda nimberewe cyane nambaye ka costume mbe nari ntesa. Hama guys mudukurikirane. Ubwa mbere maje gusaba imbabazi kubona programme yatevye, ari ivyari kugoranye gatoya ariko Imana yacu ni nzima, byose bimeze neza. Papa abantu benshi muranzi kuri Vanilla Vine ariko burya hariho umuvyeyi wanje ngaya ntiteka arabaho hano, nibaza ko ari we Vanilla Vine original. Papa nyemerera muve hasi ukuri. Uzi umuvyeyi wanje mu buryo bw'umwemu nukuri twahuye ndushe cyane, ndushe kabisa. Icyo kendi uko yuko yambariye ati wowe uto umustar, ndavuga ati abaprofete murabaye kabisa. ariko uyu munsi ndibaze yuko uko biri kose anshigikira mu rugendo rwanje. Ndibuka yuko filme ya mbere nasohoye yitwa Urugendo nayikoreye muri eglise, yaramfashije no kugurisha amasede. Ibyo bigirirwa bake n'abavyeyi bake bimwe mu bafasha abana babo nkuko papa nukwirinda gushimira cyane. Ndakoneza ko atari je ndumustar ariko ni uri umustar. Imana ishimwe ko na yaraduhuje mwakoze kuza kuduteka. Hama MC nawe numva ntobandanya kuvuga ibindi bintu byinshi, hari ibintu atarangirira, ari ibintu yatumenyereje biryoshe nabanza bitukorera hama ndagaruka. Urakoze cyane. Kare nababwiye ati inyoni mu kuguruka yisunga igiti, nanje murumva nkaje n'inyoni kwari igiti kishigiye no kurena. Urakoze ko hama urakoze cyane. Hama kubona pasiteri yatwigishije gukunda mugenzi wawe uko wikunda wewe, ni gukunda mugenzi wawe nawe utikunda. Hama mbona amasaha ageze kure numva twora abafilme ariko imbere yo kuraba filme reka ndabeka abakinyi barimo. Icambere novuga ni filme yitwa Data, aho muzobonamwo ibintu byinshi bitandukanye bikiza imitima. Nizeye ko atamuntu n'umwe azoyiraba azobura ibintu byinshi akuramo. Ndahera ku muhungu wanje Joshua. Yakinye yitwa Joshua nyene. Ncankurikiza na Alasha. MC avuze ngo tubaze twikunda. Alasha none yarakinyemwo. Nkacankurikiza n'uwakinye ari Papa Alasha, umutama twemera cyane abikora neza. Nkacankurikiza Smash. Orara kazi azindimi nka 15.
ubu nyanose tuza turajana kugira mbwire harakurikira Fiko Fiko rero umukinnyi mwiza cyane na Angie ni Miss wacu Njinji iryo zina ryankaranyije bamwita Junior na marraine wanje na Deji ni umukinnyi mwiza murabizi avuga icongereza yishima mugabo DJ Sef ni umukinnyi mwiza cyane muzobona muri data na Konso umuririmbyi Constance na Anita umurazi ko akunda gukina teranye mugazi kwa meza arona Gogo n'umusore aharawe kino gihe cyane yitwa Mr. Khan hariho n'umumama mwamenye cyane yitwa Mama Samantha nawe nyene nibaza ko tubonera nkiyi ntabona simba n'umugabo wanje Sheringo ubu rero kinarizamu arateranya si byiza abantu bagize iyo sere yacu yitwa Data nukuri ni filime ndi neza ko muzokunda kandi muzokuramwo ibintu byinshi ako kandi nkifuriza yuko umuntu uwo ari we wese yo kwifuza kuba umwana w'Imana gusumba kwitwa umwana wa naka ngo ni kubera ari umubosi kanaka ariko Data wo mwijuru akaba ari we yishimira kuba Data wiwe nibaza rero ko baca bayidushirira murakoze cyane ariko imbere yuko tuyiraba dusubire turamukanye kamera abantu batatu tubandanye dusubire turamukanye urakoze abantu batatu muri kumwe uyu ni umwanya wose wonyine wo gutwenga kubera uwundi mwanya turazagurira ameze turamukanye bitera uburyo ndamubona dati wanje mwamutinye muramutse ngana dati ni sawa muremerera no guhaguruka ramutse impande yawe ego muremerera no guhaguruka Shema Diego uremerewe guhaguruka turabahaye ikaze kandi muri gaha twashobora gukoma akaruru cyane kuko umwana wacu sindabumva akaruru kenshi murenze ngaho rero kuko umwami abo muhinga bw'izuba nabona ko biteguye ariko imbere y'uko tubiraba nagomba mbwire amamedia yuko filime kizira kuyikamera kubera ariwe umugabo yitwa Giti azoca afasha kubatera amakopyright niwe yabimenyereye rero amamedia uno mwanya mwikawushe gatoyi ntimuzahambe sivyo Giti niwe uri kwa kuntu utera copyright izoca ubinyereka rero nivyo tugomba dukore amaso yatara ubwoba kamwe kazagomba kurira hano ingene data yatara so turabaye ikaze urabona ko turi kumwe n'abamama bafunguye ngiye nabona abantu basumba ubunini mama neki hari reka tufise iminota 10 niyo baduhaye kugira ngo dushike kubaganiriza bene data turi kumwe ariko imbere yuko ndabaganiriza umvurije ko microphone yivuga neza mama Ebeneze iravuga yo ntivuga yo wapi kamikazi Fanya ni sawa kwa jojo iravuga pamwiyindi sawa turabaha ikaze rero dufite ikiganiro gitoya kugira ngo dushe kuganira ku byerekeye filime no ku byerekeye abadamu muri rusange ariko hola my people hola inyuma muranyumva hola abantu b'inyuma reka bipresente reka duhere hariya ko wambaye vert n'agashapo hejuru kugira dukoreshe umwanya ndabaramukije
nitwa Sandrine Nizigiyimana, umwanditsi n'umukinnyi w'amasinema. Fanny Lavine twarakinyanye akira kabebe agitangura amafilmu. Hanyuma ndubatse ndi umukenyezi yubatse n'Ukristo, abafise abana. Ibindi ndarongoye televiziyo ikorera ku buhinga ngurukanabumenyi yitwa Woman TV y'abakenyezi, kandi nkarongora ishyirahamwe ryitwa Wise Woman ritegura amafestivale y'abakenyezi. Sawa murakoze. Bategura amafestivale. Ndabaramukije cyane. Amahoro ye. Abakunzi bakana amahoro. Naryohewe kubana abantu ndi ayafanye ndi mama wabo. Chendi mama wabo. Vuga ego. Mutosubire. Amen. Fani mwana wanje. Uravyemeye byose. Sivuge byinshi nitwa Duimana Sandrine, benshi kuri Kamikazi. Ndi hano nk'umukinnyi wa filime Lukristo. Ego. Amen. Amen. Amahoro. Ego. Nambaye ko sinavuze. Urumva ndi hano nk'umukinnyi wa filime. Okay. Ego. Yeah. Amahoro. Yambu. Ni sawa. Umeze neza. Nitwa Aline Ndayishimiye. Muri ibintu byinshi cyane ugaragaza ko ujya kuvuga bikeya cyane kugira ngo umwanya ujye kumera neza cyane. Ndi umujuna nezerewe, sivumilie, hapana, nafurahia. Hama ikirenze icyo ndi umwana w'Imana, ndakijijwe, ndakunda Yesu. Sinzi abakunzi biwe ko muhari ngaha bakoma amashikumva abakunzi ba Yesu. ndabafana rwose kubera hari ibintu byinshi turabirangije n'akasimere nka Joshua Gold. Hama sanzwe ndongoye ishyirahamwe ryitwa Marijo Youth Center. Barantangira na Marijo, batari bake muranzi izina rya Marijo. Hama ndarongoye ariko Sinari kugendera abantu. Ariko ndabizi uno murimo urarusha byinshi, twunga ruguru tumanuka. Rero nanse cyane nice friends. Amaranga hari mperuka kumenya ngo yandi umandi numva umenga no guma ndavuga ngo mwakoze. Ariko kandi sinoreka gushima Imana ko nayo yarampaye abavyeyi. Kwiti imfuvyi birababaza. Ndazi uko benshi mwarize mubonye Joshua ukuntu yari kararira, ariko na bado zindira mu bice bikurikira. Muzorera ariko kandi muzonakomera, mukomezwe, hama mwongere mukomeza abandi. Ndifuza yuko umuvyeyi wanje papa washika hano ukatugira akajambo kamwe cyangwa tubiri. Ego, karibu. Kandi ndabashimiye cyane ko mwaje. Ikindi naco bahora bambaza umupfumu wanje nguyu, baravuga ko nja mu bapfumu nguyu. Yesu ahimbaze. Mbere turashima Imana intambwe idasanzwe Fanny agezeko. Ukuri n'ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana nta n'umwe aturishimira. Icyo twovuga mu majambo make, nta kindi twirata kandi nta kindi twishimira atari abantu bwacu. Wewe dushira hejuru kuko niwe ahindura amateka y'abantu, agakura umuntu hasi akamwicarika n'abahamba. Fanny ndamuzi kandi ndi mu bantu bamutera intege rwose. Icyambere no gushimira n'umumama afise courage idasanzwe, acika intege, aritanga. Imana ishishikare ikuduza. Icyo novuga n'umugisha Imana igushitse kure. Amen. Nta kintu na kimwe cyaciye mu kurwanya kizororane. Amen. Kuko ubuntu bw'Imana buri kumwe nawe. Amen. Imana igiye kukuduza mu rundi rugezo. Amen. Apana gusa aha anye waruri, ahubwo Imana yuguye amakanzu. Amen. Amen.
abonye Imana ikingura ijuru ku bwawe kugira ngo amahanga akumenye mu izina ryawe. Amen. Rero mu majambo make ndabashimire namwe mwashishikaye mutera intege, ndabona aho bavukana, Imana ibahezagire. Hari abantu bamubaye hafi rwose, Imana ibahezagire. Kandi ikintu noshima benshi baciye ngaho bariko babivuga, dushigikire impano z'iwacu. Ikintu nabonye abatanzania baturusha abantu bakina amafilime nta bintu vy'amabifu bashira, ahubwo barashigikirana kugira ngo bobo bubake brand y'igihugu cyabo. Rero icyo twakora cyose kubw'inyungu z'igihugu cyacu, twumve yuko mu gihugu cyacu hariho abandi bantu baba ariko badukurikirana, apana ibintu byo kwama dutondana umuntu aduze tumushira hasi, ahubwo dukore ibishoboka dushigikirane, uyu tumushigikire tumushigikire, twumve yuko twese turi bene Burundi kandi turiko tuduza impano z'abarundi biwacu. Imana ibahezagire. Numvise bavuga mbere, ndamushimiye, twari kumwe bwa mbere filime yiwe ya mbere. Imana ibahezagire kandi ndabashimiye, mushigikirane natwe ivyo dushoboye tuzobasengera. Imana ibahezagire. Barundi kazi, murabona neza yuko filime yo mu Burundi imaze kushika ku rwego mpuzamakungu. Murabona neza yuko abarundi bamaze kwitahura ku buryo bazana ivyuma bikomeye. Urabona yuko filime isa neza, warashima n'abari bavyitabiye bino birori bagiye bavuga ati yamara abarundi bamaze kwitahura, filime isa neza, wanashima yanditse neza. Reka tubabwire respect kuri bo. Hama yari Vyuka TV n'abakunzi banyu, mugiye subscribe nga muri Vyuka TV, hama tuzoguma tubaha amakuru mashasha nkuko twabibemereye. Ciao ciao. Vyuka TV.